Iyi ni Sandi Umoja TV bwa mu emissions tubabwira bya biganiro byose byose uzobisanga kuri Sandi Umoja TV. Murabona kuri mic muri kumwe na Diama, inyuma ya kamera muri kumwe na Gege, ariko murabona ko nangaha imbere yacu turi kumwe n'umushitsi, ntituvukora umushitsi ariko twamusanze aho ariko akorera ibikorwa byiwe bya missions by'ubutumwa bw'Imana, by'indirimbo, ibintu bitandukanye ku rusengero wabo. Ariko rero avuye kumvuga ibintu byinshi cyane kuri we cyangwa kuri jewe, reka tumaze tumusabe yidondore hama vyinshi tuza kubimenya ivyo twaje kumubaza n'ibindi vyinshi aza kutubwira. Murakoze katubasaba mwidondoro. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Jean-Claude Maniratunga, sanzwe nduwizera ryo mwishengero rya Emmanuel mu Kamenge, hanyuma sanzwe ndumurongozi w'ishirahamwe Rukristo Brightness. Ndi artiste, ndumuririmbyi, ndacuraranga. Murakoze. Okay, murakoze cyane kutwidondora. Ariko rero avuye ko dutangura ibindi bibazo, reka ndaguhe ku kabazo kamwe kavuga ko twabasanze aha hantu hari evenement kanaka. Iyo evenement muraza kutubwira izina ryayo n'igituma iryo zina ryayo. Ibyo byose bakurikirana Sandi Umoja TV ndetse n'abazobanda bandukurikirana bazokenera kubimenya n'igituma byabayoranize. Ego murakoze cyane. Nkuko mubibona turi mu ruganda, n'uruganda rw'abarongozi b'indirimbo mu makoraniro y'abera canke mu eglise amashengero. Ni uruganda rwateguwe n'ishirahamwe Brightness risanzwe rikorana n'abaririmbyi hamwe n'abacuraranzi. Ni uruganda rutumbereye ko abaririmbyi barongora mu mashengero bashobora kwigishwa kugira ngo bamenye ingingo ngenderwako z'ingene bashobora gukora ico gikorwa cabo. Hanyuma ico nigikorwa tuko turakora mu mugambi twatanguje wa Burundi kayangana hamwe n'umuziki. Burundi kayangana hamwe n'umuziki ni umugambi watangujwe n'ishirahamwe ryacu muri uno mwaka nyene 2021 wo gushikira intara zose z'u Burundi mu ntumbero yo gushikira abaririmbyi n'abacuraranzi kugira ngo bigishwe ingene babwirizwa gukora igikorwa cabo mu ngabire zabo mu buzima bw'impwemu ndetse no mu buhinga. Ego nico gituma hano turi ni EAC Maramvya muri commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Nico kibanza twahisemwe muri uno mwaka muri ntara ya Bujumbura ko dushobora gukorera hano runo ruganda. Nkuko mubibona abona abaririmbyi batandukanye bava mu mashengero atandukanye mugabo muri no ntara yose ya Bujumbura bakoraniye hano kugira ngo bigishwe. Murakoze. Mbega kugira abo baririmbyi ndetse harimo n'inararibonye twabonye ba Apollinaire ndetse n'abandi baba bashitse ngaha kugira mu batore mwoba mwaravye iki mu gihe tuba tuzi ko haba hariho n'abandi. Eske hoba hari yindi evenement yoba yateguwe muri no ntara ndetse izo ronka abandi? Ikindi naco uno munsi yo bari debut yizo evenement canke hari handi munazo gusunguruka muri no mwaka? Ego murakoze ukibazo nagomba mansigure gato uyu mugambi turimwo ngene umeze. Usanzwe ufize intambuko zishika kuri zine. Intambuko ya mbere turaja mu ntara, hanyuma tukegeranya abaririmbyi n'abacuraranzi basanzwe bahari tukabasigurishira hamwe ryacu Brightness ico riri nico rikora nico rije guterera mu karere tuba tujemwo. Hama abaririmbyi n'abacuraranzi bumvise yuko bokurikirana inyigisho zacu co tumarana amezi 6 kuva mu kwa mbere gushika mu kwa gatandatu. Tubarako turiko turabigisha ibijanye n'inyigisho z'urufatiro nk'abizera kugira ngo vy'ukuri bazoba baririmbyi baririmbira Imana bazi kandi bizera, bazoba bacuraranzi bacurarangira Imana kandi bazi. Amezi 6 rero aheze, iyo ni ntambuko ya kabiri yo kwiga. Tuje dutegura amahugurwa cyangwa seminaire mu Gifaransa kugira ngo dushobore gushikira benshi bashoboka kuko baba biza bari bake. Cyo dutumira mu mashengero mu makomine yose tugatumira abaririmbyi n'abacuraranzi bakaza. Nk'ubu rero twatumbereye abarongozi gusaba indirimbo mu mashengero, abo nibo baje kugira ngo bashobore kwiga. Hanyuma mu kuruko kuza kwiga twatumiye abigisha tubona bafise ico tubona abaririmbyi bakenye. Nagomba kubanza gusobanura ko abaririmbyi n'abacuraranzi barakora ico gikorwa cyo mu mashengero mugabo benshi muri bo ntibigishijwe, benshi muri bo ntibazi impamvu bagikora nuko babwirizwa kugikora. Nico gituma usanga hari amakosa menshi. Rero twace twiyumvira kubigisha babinonosoye. Turafise nka Apollinaire ni nararibonye amaze nk'imyaka 30 nkuko yabivuze muri kino gikorwa, afise byinshi byo kutubwira, afise umugani yo ducira. Turi kumwe na Nikiza Jean Apotre, mwongere w'ishengero abanye
n'abaririmbyi imyaka myinshi kandi n'umwigisha w'ijambo ry'Imana. Rero hamwe nabo bigisha babiri uko bigisha n'ivyo babahereza turiteze ikintu kidasanzwe cuko abaririmbyi bashobora guhinduka nkuko dusanzwe dufise imbona kazoza ishirahamwe ryacu. Twifuza kubona umuririmbyi umucuraranzi ahari by'ukuri ariko akoresha ingabire yiwe. Ubwa mbere yarahindutse, ahinduwe n'ubutumwa bwiza. Ubwa kabiri ashinze imizi mu vyanditswe vyera. Ubwa gatatu ariko baho ubuzima bwo gukura no mu gushushanywa na Kristo. Hama ubwa kane agakayanganira amahanga, no kuvuga ngo uko agiriwe ubuntu bwo kumenya no guhindurwa ivyo ntavyigumizemwo, abibwira abandi ba artiste, abandi baririmbyi nabo batarashobora gushikirwa nayo makuru we aba yamugezeho. Sawa sawa, ndumvise hariho ijambo nigeze kumva mu mwanya waruheze ryavuze na Apollinaire rivuga ko hariho abaririmbyi benshi bakuranye impano zo kuririmba, ariko batangwe kuririmba baririmba indirimbo zo kuneraza Imana, ariko mu nyuma bagiye barabikwepa babivamo kugeza mu gihe uzosanga ari babaririmbyi bavuga ati twatangwe kuririmba muri Sunday School baragera, ariko mu nyuma bazabisanga muri za ndirimbo tukunze kwita zisi, naho nubwo rimwe musanga zirimo impanuro. Ico cyo bari kije gufasha bamwe bari mu nzira y'agakiza, bari indirimbo zo kuneraza Imana kuri zo devia ko baje kuri rundi ruhande. Ego cane mubivuze neza. Abaririmbyi n'abacuranzi igihe batarerewe mu kibanza co, mu gihe batarerewe mu ijambo ry'Imana ryo rufatiro ryo kwizera Kristo, biroroshe no gutwagwa n'ivyo arivyo vyose bagakorera Imana atariyo twizera. Biroroshe gutwagwa nibi nabiriya kubera ko imizi yabo ntishinze aho yabwirizwa gushinga. Nico gituma rero hamwe na zino nyigisho, hamwe na nano mahugurwa, ubwa mbere kubo dushikira nibamara kumva zino nyigisho bararindwa, kuko benshi nk'ijambo ry'Imana riratubwira neza ubwoko bw'Imana bwishwe no kutamenya. Kandi niko biri n'umwanditsi w'imigani aratumirira cyane kuhabwa kumenya ubwenge. Ni ukuvuga ngo benshi ntibafise amakuru y'ivyo bakora. Turabona umuririmbyi n'umucuranzi muri Sunday School yatangwe kwerekana ingabire yiwe, kenshi kubera ico mwishengero kiba gikenewe baca babashira kuri instrument akagenda kuvuza, tubona bamuhereza microphone akarongora. Kenshi bakorera ku ngabire, muga ntibakorera ku mutima, ntibakorera ku buzima bubanje guhindurwa. Nico gituma hamwe n'inyigisho baraza kumenya nico batari bazi cabwirizwa kubafasha ubwa mbere. Nico gituma twatumiwe n'inararibonye umuntu abimaze mu myaka 30 irenga. Ni kuvuga ngo arazi aho yananiwe naho yabishoboye, arazi nico yohanura uri mu nzira nk'iyo ariko acamwe. Rero hamwe na zino nyigisho turizera neza ko abaririmbyi bashobora kumenya aho batabwirizwa kuba, aho batabwirizwa kurenga, n'umurongo babwirizwa gukurikira. Kandi si no kuri abo gusa, ko turizera ko nabo nibamara gutahura ivyo bashobora gufasha bagenzi babo, ko hari abagenzi babo batari hano, hari abandi bagenzi bamaze gufata izo zindi nzira bagiyemo. Nibabona aba bagenzi basigaye bariko babaho ubuzima butandukanye n'ubwabo, bazobabaza mbemwe bimeze gute ko mutadukurikira, hama bababwire ico bamaze nabo kwakira. Turizera ko Imana ishobora kubikoresha kumbure ikabagarukana mu nzira yo ishaka. Okay, muravuze ko hariho abakiri mu nzira yo kuririmba banirahaza Imana, ariko bakorera ku mpano zabo, badakorera ku gakiza. Peut-être twaya twibuka ko hariho abaririmbyi baririmba banirahaza Imana, ariko muri yo yo kurinahaza Imana kandi babikora neza, ariko muri bo nyine muri bo indani bakavuga ati twe turi muri business, tuko dukoresha ku marezo sociaux, tuko turondera amahera, tuko tugira ukunuku, ariko ugiye kuraba inyuma yiwabo mu byo barimo ugasanga sibijya bariko barereka abantu abo ubavuga kwiki. Ico novuga cose mu bisanzwe ubuzima tubayemwo n'inzira tuko tujamwo niyo izoranga abo tuzobejo n'ivyo tuzokora. Hamwe n'ivyo ni mu gihe abaririmbyi n'abacuranzi batarezwe n'ijambo ry'Imana, ko ijambo ry'Imana niryo ritumbereza ubuzima bwacu, bizwa gukora nico tutabwirizwa gukora. Ijambo ry'Imana niryo riturongora, ni wo muco.
ni utubwira ibi biremewe canke ibi ntivyemewe, ibi twobikora iki gihe canke ntitwobikora, hanyuma hakacaba gutera umugongo ijambo ry'Imana. Muri ico gihe nabo rero baca badeviye, nabo usanga bariko barakorera Imana mugabo bafise agenda kashe, bafise bitaboneka, ariko muri ico gihe baba baramaze gutakaza iki inzira. Nico gituma kugaruka kwabo nukugarukanwa ku murongo w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ririsobanura, rifise ingene ribivuga neza kubijanye n'ingene umuririmbyi n'umucuraranzi yabwirizwa gukoresha ingabire yiwe yisunze uko Imana yabigeze. Ego tugarutse ava yuko duheze ikiganiro, reka duhereze kuri kano kabazo kavuga ati mu Burundi nkamwe bwo musanzwe mubona uko ngene biha biragenda, ibintu byo kuri Ntazimana, ibintu by'ivuga butumwa, kuri wewe cyane cyane tugiye ku indirimbo zo kuri Ntazimana en general maririmbyi barimbira mu gihugu cy'u Burundi, ubona bari ku rwego uruhe rurashimikije canke haracayeho agahaze? Nukuri ku bwanje ivyo mbona novuga yuko kubijanye n'abaririmbyi n'abacuraranzi bariko baririmba indirimbo zivuga Imana zitazira Imana, novuga ko tuko turasubira hasi cane, ahubwo abaririmba indirimbo z'isi nibo bariko baraduga. Kubera iki ico ndiko ndacitegereza nsanga ubwacu nk'akarorero ntitucandika indirimbo. Ubu indirimbo tuko turakoresha amashengero ni indirimbo zo mu Rwanda, ni indirimbo ziva handi. Ubwa mbere turabuza abanditsi, ivyo biri no mu bikorwa two turategura ejo kuzokora, aho bikenewe yuko abarundi ubwabo bigishwa n'ingene bakwiye kwandika indirimbo, hamwe abafise izo ngabire zabo bashobora kuzikoresha kugira ngo turonke indirimbo nyinshi. Ikindi tuko turasubira inyuma kuko nta n'indirimbo zikija muri studio, aho kuja muri studio n'ibiteramo muri ko murabiraba biko birasubira inyuma. Ni nawo mutwaro wo kugira ngo iritara ntirizime mu gihugu cy'u Burundi, kugira ngo by'ukuri turabe ko twoduza gospel mu Burundi, twoduza indirimbo zivuga Imana mu burangamutima bwayo, zivuga Imana zigasera ico Kristo yakoze, zikongera zikatwibutsa niyo turaja twebwe twakiriye, ariko kandi tutibagira nabo batarakizwa kugira ngo baze mu nzira y'agakiza. Murakoze cyane, ariko ava yuko duheza ikiganiro tuko turagirana kuri Sandi Umoja TV, reka tubasabe mu bubwire akaja mu mushikirije abakurikirana Sandi Umoja TV ndetse n'abandi baririmba indirimbo zo kuri Ntazimana bakurikirana Sandi Umoja TV, kuko turazi ni benshi cyane. Akajambo gatoya, akajambo numva noshikiriza kuba ariko baratwumviriza. Ubwa mbere nuko naho bimeze uko nkuko twabisiguye, hari akigoro kabariko barakora mu muhamagara Imana yabahamagaye, no bamenyesha ko bino bikorwa two turakora ubu tubikoze mu ntara ya Bujumbura, ariko mu mwaka uza tuzobandanya mu ntara zindi nk'akarore turashobora gukorera mu Rumonge. Abatwumviriza rero bumve ko naho bimeze uko hari akigoro kariko karaba, tuko turahaguruka mu gihe bo kumva kamo duteye mu mashengero hatandukanye ku rubuga, hariho seminaire, hari inyigisho, hari igikorane c'indirimbo, bo kwitaba bakaza bakumviriza ubutumwa buriko buratangwa, kuko nibwo bushobora gutuma igikorwa cyo kuririmba no gucuranga mu gihugu cy'u Burundi congera kugira iteka kigahaguruka cyane. Ego turabashimiye cyane ku kanya gato muduhaye, kuko ndazi ko mwari mufite ibindi byinshi mwari ko murakora ahendani mu rusengero. Tubana tushimira abakurikirana Sandi Umoja TV, tubifuriza igitondo, umutaga ndetse n'ijoro ryiza bivanye naho baherereye. Turagushimiye nawe mutama mukozi w'Imana, twizeye yuko nejo muzotubwira tubasange ahandi hantu uzoba muri, tuvugane bibiri bitatu, kuko tuvuganya mwanya muto tudukwiye gufana umwanya munini tukavugana byinshi bitandukanye. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe kuba mwashize ku rubuga kugira ngo murabe ivyo tuko turakora, kandi twongeye no kubatumira itariki 3 tuzoba turi kumwe hamwe n'abarongozi b'amashengero kugira ngo nabo bamenye uruhara rwabo mu kurerera abaririmbyi n'abacuraranzi mu byanditswe vyera. Sinivyo gusa, ni itariki 12 z'ukwicenda turafise igikorane kinini kizohuza abo baririmbyi bamaze igihe bari mu guhugurwa. Murakoze cyane. Murakoze namwe, murakoze n'abakunzi ba Sandi Umoja TV. Bye.